aba bantu baravugutirwa pe muga bakagera ahantu banezererwa amajwi yabo. Urazi ubundi twese turi mu majwi dukeneye gusenga Imana ngo yadukuremo. Muga bahara ubundi bwoko bw'abantu batanezererwa gusa intahe n'ibihe byiza Imana ikiraba, ariko banezererwa n'amajwi yabo kuko bazi neza ko amarushwa ni matrice, ni gitereko gitwaye iby'agaciro umuntu akeneye muri buno bugingo. Ifo kuba umuntu aremereye mu buzima bw'abantu kubyo igihe cyose abantu bazokoma ariko barondera ubwo buntu Imana ashize ku buzima bw'iwawe, ariko biva mu kunezererwa amarushwa agutera kwihangana ugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Hari abantu bagera ahantu bagatsindwa cyangwa bakageragezwa bagatsindwa kubera ko ntibateguwe bikwiye. Hari abantu vyoroya cyane gose kurekura agakiza kubera visa, kubera promotion, kubera bazerish, kubera inzaha, kubera mugabo akaba n'abandi bagize ahantu badatsindwa, bagize ahantu bavuze kugira ntizureka kugeragezwa. Hari ugeze kumbwira ngo ya Mana yawe usenga nitampa umugabo muri uno mwaka urikira ndoca mbyara mwana, kandi nk'ubu natanguye kuvyitoza. Nisa uri kuvyitoza gute? ngo natanguye kwimenyereza kurinda, ndiko ndanyutse yoga two kurinda. Tavuga ntari ko Mana nawe waragowe nkatwe. Uvu umuntu ahayitse matuma Imana utabikoze uyu mwaka bayi. Abantu baduzwa n'abantu bateguwe ubwa mbere na mbere, hanyuma ubwa kabiri bagaca bahura n'amahigwe Imana ategura ubuzima bwabo. En fait ascension itangwa n'ibintu bibiri, preparation ihuye na opportunity. Kandi burya nta numwe Imana yigera yima amahigwe gusa. Itandukano ry'abantu n'abandi, bamwe barasezisa amahigwe bahawe, abandi nabo bakayaca ku ruhande. Inka bya bisoma bibiri ku musaraba byose biri kumwe n'umucunguzi afise urufunguruzo rw'ijuru. Kimwe ati ni wikize wa mugabo nanje unkize nimbura umwana w'Imana. Kindi naca ati wakijuju twe tuzize ivyo twakoze ariko ubu ntaco yakoze. Ati mwana w'Imana ni washika mu bwami bwawe uranyibuka, ni washika mu bwami bwawe uranyibuka. Yesu ntiyahindukire wa wundi yatangura kumubwira ngo yikize nawe mukize, yandikire wa wundi amenye neza icari, aciramubwira ngo uyu munsi nyene turabana muri paradiso. Ubwo n'ubuzima bw'abantu misi yose hama hariho usesisa amahigwe yaronse n'undi aca ku ruhande. Muga benshi kubera iki batasesisa nikora ko bataba bari bayiteguriye. Hariho umuntu yigishijwe n'ubuzima kurya atamahigwe na makeya amuca ku ruhande. Rahabu aya mahigwe niyo yamutumye aba mu gisekuruza ca Yesu. N'umugore atakazoza keza abantu babona ko afise. Muga umunsi umwe abonye opportunity, habwira abagabo ati murangirana bakore ivyiza nanje musezerane ko ni mwaza kino gihugu muka cegukira umuryango wa data muzowukiza. Data na mama nabo tuvukana bazokizwa mubindahire. Bazamubwira ati turabikurahiye nitwaza kino gihugu tukacegukira tuzogukiza bene aba. Rahabu mu nyuma yavuye arongorana n'umwe mu Bisirayeli. Uyu munsi mu bagore bane batubwira mu bwisekuruza ca Yesu muri Matayo igice ca mbere, Rahabu ari uyu n'umugore yiciriye inzira, n'umugore sitari yarahaye amahigwe yuko yoba umuntu adasanzwe. Mugabo ayo mahigwe arayiya mu guhishurira ibyo abandi batayishuriwe, hama amenya no kumenya abivyaza umusaruro. Yari gushobora kubanyegeza akabareka bakagenda, mugabo ntiyemeye yuko bagenda atasezerano bamusigiye. Yakobo domem niko vyagenda. Yakobo yahinduriwe izina bigeze gute? Haje umugabo mu ijoro ngo baranigana ijoro ryose. Iyo Yakobo ataza kumenya neza ko ari kintu abwiza kugwanira mu buzima bwiwe, yopfu yari Yakobo yangara atamugisha afise kandi yarahezagiwe. Mugabo ijambo ry'Imana rimbwira ngo baranigana uwo mugabo ijoro ryose. Hama aramubaza ati wa mugabo ushaka iki? Hamwe ati shaka umpezagiye. Hamaza witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Asaramubwira ati kuko wagwanye n'Imana n'abantu ukanesha ndakwise Isirayeli. Isirayeli ni izina ry'umugisha ry'umuntu w'umugwanyi yakiraniye umugisha wiwe wo gucika pana wo kugira. Yakobo umugisha wo kugira yari ofisi, yari afise abagore, yari afise abana, yari afise inka, yari afise yakuye kwa Labani byinshi bitandukanye. Mugabo yarabuze umugisha ukomeye ariwo twese tugwiza guharanira, umugisha wo gucika. Ivyo navyo ntibizanwa no kurera amaboko, bizanwa n'intambara ugwana kandi ugatsinda, bizanwa no gutegurwa kongera ukegukira amahigwe yiwawe ukanga kubaho ubuzima abandi bariko barabamo. Embabwire mu Bisirayeli hariho amarembo y'ubwoko atandukanye, mugabo hariho irembo icyo bita ngo irembo ry'intama. Hariho mwene majambo mu buzima cyangwa mu isi y'imhemu imiryango itandukanye, mugabo si yose bacamo. Yesu yinjira i Yerusalemu yinjiye aciye mu irembo ry'umwami, nico cyatumye avuga ngo hashemagizwe uwuze mu izina rya Dawidi. Naciye mu irembo iryo aryo ryose, aciye mu irembo abaricamwo arabami. Bamubonye azananye aho hantu baci bamenya neza ico ashatse kubabwira atavuze. Ashatse kuvuga iki? Dufise mu buzima bwacu ubwoko bw'ibyango itandukanye, mugabo ni twebwe ho guhitamwo umuryango ducamo, kuko umuryango wose urafise insiguro usiguye ku buzima bwacu. Harabemera kuma baca mu muryango abandi bose baciye, ariko n'abandi bemera gufata risk yo guca mu muryango benshi badakunze gucamo kugira ngo bandikisha amazina ku bw'icubahiro c'izina ry'Imana. Abo rero mwumvize kino kintu nyarukiriza Abaroma 5:3, Abaroma 5:3. Aba bantu
abantu baravugutirwa pe mugabo bakagera ahantu banezererwa amarushwa yabo. Urazi ubundi twese turi mu marushwa dukeneye gusenga Imana ngo yadukuremo, mugabo hari ubundi bwoko bw'abantu batanezererwa gusa intahe n'ibihe byiza Imana ikiraba, ariko banezererwa n'amarushwa yabo kuko bazi neza ko amarushwa ni matrice, ni gitereko gitwaye iby'agaciro umuntu akeneye muri buno bugingo. Kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa. Gutuma umuntu anezererwa amarushwa. We can rejoice too when we run into problems and trials. Gutuma umuntu anezererwa mu bihe nk'ibi. Mu yandi majambo uyu muntu hari ikintu yamenye, amarushwa afise atekeye ahetse ku buzima bw'iwiwe. Avuze ngo tunezerwe amarushwa yacu kuko tuzi igituma tunezerwa amarushwa, kuko tuzi ko amarushwa atera kwihangana. Nta muntu azoba umuntu ashobora kwihangana atapimwe n'Imana ngo akogwe n'Imana, ategurwe n'Imana ikoresheje amarushwa canke ibibazo. Nimba ugira ngo tukabona biraje nturaba umuntu babwire kino kintu ikimucumve neza. Hari abantu yavuze muri kiruta ya kabiri, hari abantu hano muri hari ubwoko bubiri bw'abantu. Hari abantu ushobora kuja kurondera ko ubufasha mugabo utabaronse ko ugaca n'ahandi kandi bigakunda. Mugabo hari abandi bantu muri nose Imana ishira mu kibanza uparukura abantu bose ukabaheza, ugasanga nibo misosi bamari dernier recours usiganye ku buzima bwiwa. Mu yandi majambo baragukiza canke bakakwica. Hari abantu hano muri nosi nibo Imana igwa nk'ubutabazi igihe wabuze ubutabazi ahandi hantu hose. Abo nibo Imana ishaka muri kino kibanza. Apana kuba umuntu vyoroshe ko baramprasa vyoroshe, apana kuba umuntu ashobora kwibagira vyoroshe. Ifo kuba umuntu aremereye mu buzima bw'abantu kubyo igihe cyose abantu bazokoma ariko barondera ubwo buntu Imana ashize ku buzima bw'iwawe. Ariko biva mu kunezerwa amarushwa agutera kwihangana ugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Hari abantu bagera ahantu bagatsindwa cyangwa bakageragezwa bagatsindwa kubera ko ntibateguwe bikwiye. Hari abantu vyoroya cyane gose kurekura agakiza kubera visa, kubera promotion, kubera bazerish, kubera inzaha, kubera mugabo akaba n'abandi bagize ahantu badatsindwa, bagize ahantu bavuze kugira ntizureka kugeragezwa. Mugabo ariko baravuga n'abantu bahura n'amatantation mugabo bagahagarara bemye, bakabazi neza yuko ayo matantation ariko araza nta bubasha, nta cibutso, nta bushobozi abafise ko guhemukira Imana yabo. Ni wa Imana dushaka tugera ahantu tuvuga nka Paul yandikishije mu by'abaroma ati ni igikico dutandukanye n'urukundo rw'Imana. Mbega n'amarushwa, mbega n'ukuri byo twambara, mbega n'ugusonza, mbega n'ukwankwa, mbega n'uguhamwa, ngo muri ivyo vyose turushishwaho kunesha hamwe n'uwadukunda. Nta kintu na kimwe gishobora kumunyiganyiza. Kandi raba kino kintu urugezo rwo kuduzwa ndiko ndavuga ni kwa rugezo. Urazi iyo ubonye igiti kigera kure burya uzomenye ko n'imizi yacu igera kure hasi. Ivyo nukeneye kurindira bihishurirwa. Ni wabona inzu ndende uzomenye ko fondation yayo iri hasi cyane, kuko bivanye n'urugezo ukeneye kuduga bigusaba kumanuka cyane. Rero Imana iri kiradutunganya ibiriko irimba fondation igera. Narako ndarabigiye kimwe ndi muri finance ya kera cyandabijya bebe bariko barubaka nshasha. Igihe bariko bayubaka barimvye ku buryo uvuga nti none aba bantu bariko bimba imyobo. Iyi ni fondation usaba kuba kugira barimvye ku buryo udashaka kubona abantu iyo bari imetero myinshi cyane bamanuka. Mugabo ni kubera ko uko bamanuka cyane niko bagira capacity yo kuduga cyane. Aya marushwa tuko turavuga na marusho adutuma tuba grounded, ahasine dushorera imizi kure cyane ku buryo ibiza tutoturiyaje bidusiga duhagaze. Hari uduti iyo umuyaga uje mu mvurira usanga twarandutse n'imizi yatwo iri hejuru, mugabo akaba kiragendwa mugabo ukabona kiragarutse. Kubera iki? Umuzi wacu ugera kure. Hari ibyo batubwira ngo urabona ngo ijya miganga ngo iri kuri irya nzu ngo ni iki giti kiriko kirabitera gufata ngo imizi yacu biragenda ngo ikagera hariya. Abo nibo bantu Imana ikeneye muri kino gihe. Bishuha bikomera bimera gute barahagaze bashinga intahe. Ariko hari abandi hari bugeze kumbwira ngo ya Mana yawe usenga nitampa umugabo muri uno mwaka urikira ndoca mbyara umwana, kandi nk'ubu natanguye kuvyitoza. Nisa uri kuvyitoza gute? Ngo natanguye kwimenyereza kurinda ndiko ndanyutse yoga two kurinda. Ndavuga ntari kugamana nawe waragowe nkatwe. Uvu umuntu ahayitse matuma Imana utabikoze uyu mwaka bayi. Hari wama misosi ariko arambwira ngo none gatatu wanye ko undi mwaka wundi uheze hino ndakwaza ikintu kimwe nje ntanga abagabo reka tubanaye dusenga. Abandi banezerwa bagize anniversaire, wowe anniversaire yaramubabaza reka twihangana gasubira ngo wabonye ko undi mwaka wundi wagiye kuri Imana yande ndafuye nije yabanenda mufise mba namuguhaye nimwareka tubanaye dusenga ngo gushika ryari ko nangizoza kumwana kivyara ntavyonse unyuma nadunu mikoro ko yamarika antirizo menaze anniversaire wigeze nabanzi message ndungekira mbwa nyine umva nyine umwana wa ndamukunda umunsi umwe namuhamagara ndabwo ndaba maso ndabona umviriza ntusosure n'umunsi numwe kumbaza ngo ageze he, kuko je sindi Imana je ndi umukozi wayo. Mugabo ndashaka ndaguhe
siyo gico tuma Imana ibikora vyihuse. Genda uyishimire yuko ibikora ni vyiza, ariko kandi naho itobikora uzoguma uyizeye ukayibera umwana mwiza w'umukobwa ko mudapfana mariage yoguha. Arandaba ngo vyakweri ego. None meshaki na mudene ngo nashaka bavuze gute? Babwiye umwami atumva irashobora kudukiza. Sho kimwe nuko itogira iki? Mbega ndabazi ikintu kimwe. Erega rabidakiza. Ubu murakuze ndashaka kubigira nk'abantu bakuze. Singa ngo ndabashishitire bubu yora bubu izo bikora biraje hari bitazoza. Imana indi nyifato kumurugira nanzo ko tumviriza nabigeze gutanyene. Sike none ntirisuvere mucabuke ngo biramugora kwakira mugabo agiye gusenga iryo sengesho. Uwo mwaka nyene yashaza kumira ngo ndafise inkuru ushaka kubwira nti ndayizi ngo ni nyabaki ni hari umuntu ugomba kuza kunyereka ngo none ngo Imana ngo kigume imenera amabanga yanje yose ntareka urazaho nasengeye n'amajoro wandaje kumumbaza ngo ari hewe wibaza ko Imana nyima kubibona. Nta mariage nanezerewe nk'iyo mariage kuko hari igihe bitevye mugabo yabizana. Nabwiye abagabone n'abagabonezi iyo bahezeje asa yo urumva hari igihe biteba mugabo bije ugacurimba yandimo ngo iyo ndabimenya simba nararize kabundi yari yanteguriye ibi. Hari igihe bitevye kugira ngo uzovyumva wese azosigana iminzerere mu matwi. Hari igihe bitevye kugira ngo wewe ni wagira ico uvuze amajwi yose azocereze wumvirize wewe gusa. Nawe hano Imana ishaka kuba abantu Imana ibwira Cornelio atari umuntu Iyopa yitwa Simoni Petero tumaka intumwa agenda mukuzanira uwo ni wo afise inyishu y'ivyo uri kuransaba. Ibaza isengesho ryatuze rashika mu ijuru ngabo Imana irabiza gusanga muri stoke yayo ico Cornelio akeneye Imana hacifise. Ariko irabiza gusanga ari umuntu afise point de vente Iyopa. Imana ati mutumeho niyaza arababwira ico mukeneye. Ndasenga Imana ngo itugire ubu bwoko bw'aba bantu. Abantu Imana ivuga ati ni kumusaga ndafise umuntu wanje, ni mu buterere ndafise umuntu wanje. Iki Imana ikeneye kuri ati mbega kuko imisi yose iyo ukeneye ibintu bigenda neza ifo kwaho hantu bahafise umuntu wawe. Hanze umuntu abafise umuroya wiwe, abafise umudokiteri wiwe, abafise abantu biwe. Hagise ikintu ni wahamagara. Nabo ndashaka kuba umuntu Imana igira mu muryango wawe. Iki keneye ko ati turafise umuntu hari, turafise ishami hari, turafise umuserukizi hari ahantu. Imana igaciza mukicara mukaganira uti ibintu vyogenda gute. Nivyo yabwiye Abraham ngo mbega cyo nokora ntibiye akabanga umusavyi wanje Abraham. Cyo baravugana ibijanye nibigiye gukoreka Isodoma ni Gomora. Ubundi Sodoma na Gomora ivyabaye ntivyari kuko vyabaye iyo Abraham adashikira icyumviro wiwe. Lot yari gupfirayo n'umuryango wiwe. Mugabo Abraham yarapavenye gukonvenka Imana ku ngingo yari yamaze gufata. Rivuga ngo Imana avuga ati sawa ninasangayo umugorotsi sinza kumurandura. Lot arakira n'umuryango wiwe abasigaye barahona kubera iki hari umuntu yarengutse imbere yayo baravuga. Mwemera Imana ihingura ukwizera kwayo. Yes, birivuga ngo ivyo bibagerageza ngo nivyo bipima ukwizera kwayo ko gushikana. That's your faith is genuine. Hari igihe Imana uravyumva biba ngombwa ko ipima ukwizera kwacu kugira imenye ko ukwizera kwacu. Bazana abantu kwizera kwabo gushorera imizi mu bwoba. Hari abantu hamwe umunsi Imana yokuraho umuriro ntibogaruka gusenga. Agakiza kabo kamema keneye iherezo ryiza. Hari abantu bati ndabivuye nta muriro ko ivyo mushaka. Ama Bibiliya muca mu yatugarukanira kubera ko bamwe ntimwahevye ivyaha kubera ko vyabahibihiye. Hari ubwoba mwagize, hari n'ingaruka zavyo mutinya. Mugabo iyo umuntu ukwizera kwe kwapima ukwizera kwe ntimusigara guhagaze ku kindi kintu cyose guhagarara ku rukundo no ku buntu bw'Imana nta kindi. Paul avuga ngo ngwivyo nkora vyose ndi mu mubiri ndabikoreshwa no kwizera uwankunze akongera akanyigura. Nibwo buzima bw'iwanje buzirikiye kugukunda uwankunze akongera akanyigura. Mutegerezwa gukomera muri buno buzima kugira mukome nuko Imana ibakomeze, nuko Imana ibahingura, nuko Imana ibakora, nuko Imana mwemera mukajana nayo ikabacisha aho ikeneye kubacisha kugira ngo muyiheshe icubahiro.